Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana Radio Terimbere FM na Gitega Entertainment TV muciye kuri YouTube canke Facebook. Ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe, ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Terimbere FM na Gitega Entertainment TV biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe incanco ari wo PEV. Incanco ni bumwe mu buryo bwiza bwo gukinga indwara no gutuma amagara y'abenegihugu muri rusange amera neza. Kububakanye kumenya no gukoresha neza incanco birafise akamaro kanini kuko bifasha gukingira abavyeyi bwabo ndetse n'abana bibarutse indwara zishobora kurindwa hakoreshejwe incanco. Gutyo rero imiryango ikabaho ifise amagara meza, gutyo tukazoshobora gushika kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ugiye kwashikiriza kino kiganiro Ivyera Mukiza, tukaba turi kumwe n'abatumire bagiye batandukanye baza kudufasha kwishura ku kibazo kigira kiti kububakanye incanco zifise akamaro kahe. Muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batandukanye baza kudufasha kwishura ku kibazo kigira kiti mbega kububakanye incanco zifise akamaro kahe. Umutumire wa mbere ni umuvyeyi akaba asanzwe acandagisha n'ibibondo ni Bernard Nsabiyumva. Turi kumwe kandi n'uwundi mutumire ni Greta Niyonzima, nawe akaba asanzwe ari umukirisu asengera mw'ishengero ry'abagenzi. Turi kumwe kandi uwundi aza kudufasha kwishura kuri kino kibazo ni muganga Emmanuel Ndayisenga. Turi kumwe kandi na Butoyi Useni asanzwe arongoye zone Nyamugari. Ikibazo ca mbere tugitumbereze kwa Bernard Nsabiyumva. Mbega Bernard nk'uwubatse akaba asanzwe ari n'umuvyeyi, kububakanye incanco zifise akamaro kahe? Akamaro mbona kunshaka ikintu kijanye n'incanco ku muryango wanje, gucandagisha nk'abana birafasha cane kuko hariho igihe utamugirishije izo ncanco, hari arashaka kugwara ingwara gushobora no kumuvuza ngo akire. Ariko iyo wijukiye kumucandagisha uranarema mu muryango, ndetse niyo bishitse akagwara ntugire n'ubwoba, ukavuga uti iyi ngwara ntayigwaye kuko yaricandagishije iki n'iki. Rero gucandagisha abana canke n'umukenyezi igihe ari ivyo bamugira turavyumva abaganga batwigisha yuko nkarya iyo yibungenze yogerageza akagenda ku baganga bakamwigisha incanco ategereza kugira. Rero ivyo nk'abavyeyi turavyubahiriza kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buba bwabiteguye bubona akamaro bifitiye abavyeyi, akamaro bifitiye imiryango, akamaro bifitiye ndetse abo bose bakenera izo ncanco. Murakoze. Mbega mu kibano canke nk'abandi bavyeyi mushobora kuba mugendana canke mukorana, mbega baratahura ako kamaro k'incanco ku miryango yabo? Murakoze. Ahubwo barabitahura, mugabo je nibaza yuko hoja haraba n'inyigisho kuri aba batware bakaja barahimiriza nk'abavyeyi batabitahura, canke hari n'abo usanga ngira ego kwa muganga baragerageza kuvyigisha, mugabo nibaza yuko no mu ntwaro hoja barabishimikirako bakaja barigisha abantu, kubera incanco zidufitiye akamaro kanini cane. Ikibazo kandi turagitumbereza kwa Niyonzima Greta. Mbega aho musengera baba bibuka kubahimiriza akamaro k'incanco ku magara y'abubakanye n'ay'ibibondo? Ego cane bahora babivuga, kubera ko no mu matangazo hamwe baba babicishamo kugira ngo bashobore guhimiriza abavyeyi, kandi hariho n'imigwi imwe usanga babicishamo kugira ngo abavyeyi bongere batwibutse canke bibutse abavyeyi kuri za ncanco, bongere babibutse n'akamaro k'incanco. Mbega iyo izo nyigisho zitanzwe mbega barazishira mu ngiro?
bamwe bamwe barazishira mu ngiro nubwo hariho abashobora kuba bakwega amaguru ariko hariho abamaze kumenya akamaro k'incanco kubera iyo umuvyeyi amaze kuba yibungenze canke akajana umwana wiwe ku rucanco baramaze kubona ko bituma amagara yabo amera neza kandi bikagenda bikaza birabakingira ingwara nyinshi zitandukanye. Nk'uko nabibabwiye muri kino kiganiro kandi turi kumwe na muganga Emmanuel Ndayisenga. Mbega muganga, kububakanye incanco zoba zifise akamaro akahe? Umuvyeyi wese canke abavyeyi bafashanije kurera hagati yabo yuko bategerezwa kumenya yuko umwana bategerezwa kuja kumucandagisha atagisabwa kuko ari ku neza yabo no ku neza y'ikibondo cabo no ku neza y'igihugu, kuko iyo umwana akuranye amagara meza afitiye akamaro abavyeyi, afitiye akamaro ahabaye, afitiye akamaro igihugu. Nico gituma iyo azitewe ku gihe baba bakwiye kumenya yuko ikirangamisi tuba twabahaye hariho izo tubatera bakivuka, izo tubatera ku kwezi n'igice, izo tubatera ku mezi 2 n'igice, izo tubatera ku mezi 3 n'igice, izo tubatera ku mezi 9, izo tubatera ku mwaka n'igice. Rero iyo atashoboye kuzisozera arashobora gushikirwa n'ingwara akagwaragurika agakurana amagara mabi cyane. Kenshi muzobona umwana ariko arasubira inyuma kuko atacandazwe, arabishika ugasanga yafashwe n'ingwara yo gufungura nabi, nk'akarorero umwana akonda gahera kubera ko incanco atari karazironka neza, canke yagiye arasiba agacererwa uko yishakiye, kandi yarakwiye kuza tukazimutera hakiri kare kugira ngo bigende neza. Turi kumwe kandi na Butoyi Usenyi asanzwe arongoye zone Nyamugari. Yego cyane, ku bijyanye n'incanco twokwibutsa bariko baratwumviriza ko ari umugambi w'igihugu. Iyo rero uburongozi bwatumenyesheje yuko bwateguye incanco ku benegihugu, turaheza rero tugafata umwanya tukararika abenegihugu ducishije amatangazo ahatari hake, haba ari mu masengero, kuyamanika ahantu hateramira abantu batari bake, kugira ngo abantu benshi bashobore kumenya ubwo rutonde rw'ivyo bikorwa by'incanco. Hanyuma baraheza rero bakitaba ubwo rucanco, kandi no mu gihe urucanco ruba ruriko ruraba turabandanya tuba mu benegihugu tubibutsa ko urucanco ari inkoramutima, ko botegerezwa kuja kuruhabwa. Mbega muravye ko amatangazo acishwa atandukanye haba mu masengero canke mu ntwaro nyene n'ahandi hagiye hatandukanye, mbega mu vy'ukuri muramubona bavyitabira ku rugero rushimishije? Abenegihugu bahora bitaba ico gikorwa cy'igihugu, mugabo nk'uko twagiye turabibona kenshi, abenegihugu mu minsi ya mbere baza umwe bakagwira buke buke, hanyuma ku munsi wa nyuma duhora dutangara, bahora basidukana n'iyonka, ugasanga mbere hariho na hamwe bariko baracandagira, usanga imiti yaheze, bikaba ngombwa ko twiruka kugira ngo dushobore kuronka iyindi miti bashobore gucandagwa. Ni ukuvuga ko bahora babitaba ku rugero rushimishije turavye ibiharuro, mugabo hari akageso twamanye, akantu katameze neza ko kurarikwa ku gikorwa, hama abantu bakagira bati tuzoba turitaba ku munsi wa nyuma. Iyo rero si ingendo nziza ku benegihugu, twama tubasaba yuko kuva ku munsi wa mbere w'ico gikorwa ko bakwiye kuza barasidukana n'iyonka. Imana nakabashimira mwebwe mwese muriko muradukurikirana, mu kurangiza kino kiganiro dukurikirana impanuro, akamo ndetse n'icokorwa tugenda tubwirwa n'abana batumire bacu. Je nogerageza guhanura nk'umuntu w'umuvyeyi azi yuko yoba ataja kuri izo ncanco. Je nomuhimiriza kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buba bwashizeho iyo programme kugira bashobore kutugirira izo ncanco, baba bafise igituma babikoze, kandi novuga ni nk'ubuntu Imana ibari yaratugiriye kuduha kugira itange ubwo bwenge bashobore kugira izo ncanco zishobora kudufasha. Rero umuntu wese yogerageza nk'uko nagenda bivuga ubwa mbere,
boja barahimiriza amatawo vyirengagiza kuko bidufitiye akamaro kanini ku magara y'abantu. Murakoze. Kuri abo bakwega amaguru boreka kukwega amaguru kubera ni ku neza yabo, ni ku neza y'ibibondo ndetse ni ku neza y'umuryango, kubera ko iyo bamaze kuba bagiye ku zo ncanco zisabwa kandi kuri izo nyigisho baza barahabwa zibasaba ko boza baraja kuri izo ncanco, birongera bikaza bigasahiriza umuryango kuko za ngwara zahora ziribonekeza mu muryango gutyo ziratinda zikagabanuka, hanyuma iterambere mu muryango rikaboneka, ndetse kandi iterambere mu gihugu rikameneka, ndetse no mw'ishengero iryo terambere rikahaboneka. Impanuro noshobora guha nk'abavyeyi nk'uko tuba twabibigishije, nuko iyo umuvyeyi amaze kuba yibarutse, kuko ndazi umwigeme iyo agiye kubaka baba baramuyagishije, akayagisha abantu bamaze kuba barashinze izabo, bakamubwira mbega mu rugo bimeze gute, iyo umuntu amaze kuba yubatse bikwirikira gute, amaze kuba yaribarutse yarasamye inda akibaruka, mbega yibarutse biherera ngaho? Oya, ashobora kuba yibarutse umwana akamenya yuko umwana kugira ngo ashobore gukurana amagara meza, yuko mu gihe atanguye kuja kwa muganga kumucandagisha, agakurikiza ikirangaminsi c'incanco tuba turiko turamuha kugira ngo umwana akurane amagara meza, kandi na mama wiwe ubwiwe ntiyame mu mihangayiko y'ibibazo, kuko iyo umwana agwaye birasubiza inyuma nk'uko twamaze kubivuga, birasubiza inyuma ubutunzi bw'umuryango, kuko umuvyeyi yama mu ruhagarara rudasanzwe atawakuba agirante. Nico gituma tubatumirira kuvyubahiriza ku neza y'ibibondo vyabo, kugira ngo umwana azokure atakibazo afise. Abubakanye bobo tubasaba yuko bokwama bakurikiza amategeko bahabwa n'uburongozi, izo ncanco zateguwe bakaba ba mbere kwitabira ico gikorwa. Kububatse no kuvuga ko abakunda kubifata minenegwe burya n'abantu b'abapapa, abagabo. Rero abakenyezi tubasaba yuko bogumana uwo murindi wo kudafata ibintu minenegwe. Hanyuma ba senaka nabo tukabasaba yuko boshira ku muzirikana ico gikorwa igihugu kiba categuye, igikorwa tukagitahura kumwe, hanyuma izo ncanco zari ziteguwe ku bana canke ku bakuze tukazitabira neza nk'uko bisabwa n'amategeko. Hanyuma ikibano naco tubasaba yuko bokwitaba ico gikorwa nk'uko baba bagihamagariwe, hanyuma tukabasaba ko abo kwirengagiza kuja gufata ubwo rucanco nk'uko biba vyateguwe ko boheza bakabimenyesha mu burongozi canke mu bajeje umutekano, kugira ngo abo bantu batagiye guhabwa ubwo rucanco dushobore kubashikana aho ubwo rucanco ruriko ruratangirwa, bashobore kuronka ubwo rucanco, kuko ni ku neza y'umwenegihugu. Hanyuma uburongozi nabwo burya hari ico twobusaba, no kuvuga ko akenshi abantu hari igihe baza baragwaragurika, twasaba yuko baza barabikurikiranira hafi, ku buryo hateye ingwara ziteye ubwoba kandi zandukira, boca bategura urucanco rwihuta muri ako karere kugira ngo abenegihugu bashobore kubandanya bafise amagara meza. Ni naho tuzoshobora no gushikira rya hangiro ryiza igihugu kidutegurira, no kuvuga ko abantu bafise amagara meza tuzoheza tubishikiko neza gusumba ahantu haba hari abantu bagoyigoyi bazingamitswe n'ingwara. Umunkundire nongere kubashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, mwebwe mwese mwadukiza umwanya wanyu mugakurikirana kino kiganiro, ariko kandi nshimira cyane byimva umutima abatumire twari kumwe muri kino kiganiro, ari nabo badufashije kwishura kuri kino kibazo, ariko kandi nabatumirira kugira like, commentaire na s'abonner. Nabashimira cyane namwe mwariko muradukurikirana kuri Radio Turimbere FM. Byera mutuna biri kumwe namwe ibiganiro nk'ibi naho ubutaha.